Ivyashitse kuri uyu w'Imana aho umukenyezi wa Gatongwasa yagomvye kugandagurwa Imana igakinga nguwo bitandukanya nivo za politike yobasa n'uriko aridigadiga. Agatongwasa: umutambukanye wanje nta muntu numwe afitaniye ingorane, atari bafitaniye ingorane, atabafitiye umwenda, sinumva umuntu yorondera kumwica kiretse kumuhora yuko kumbure ari umutambukanye wanje nanje nkaba nkora politike. Ko naje ubwanje nta muntu dufitaniye ibibazo, ivyo nkora mu buzima bwanje bwa misi yose ni politike gusa nta kindi. Aha nejo ni napfa nzoba nzize ko ndiko ndakora politike. Uwo harira yuko atari imvugo za politike yoba ari karidigadiga utikute. Umuntu yakoze iryo shano nubwo Imana yakinze amatwi adusumira, biragaragara yuko yari afise abamukingira kugira ngo avaho hantu atankomanzi. Abo nabo ugasanga bakoresha ibikoresho by'igihugu, ibikoresho by'urwego nk'igipolisi. Urumva rero yuko igikorwa bashinzwe cyo gukingira abanyagihugu sico bagikora, bagiye mu gikorwa ahubwo cyo guhungabanya umutekano w'abene gihugu. Umugambi nawo wo kugandagura abatavuga rumwe na leta ngurabandanya gutegurwa. Amakuru twari dusanzwe dufise kuva ku munsi wa gatanu nuko koko hariho ubwicanyi nk'ubwo bwateguwe, butegurirwa mu Bubare. Hari akabare kamwe twumvise ngo kwa General Mucarama sindanahazi, harabereye inama ku itariki 10 yarimwo abantu barenga 11. Uwaduhaye inkuru yarashoboye kutubwira amazina ya bamwe harimo na Kazungu. Uwo Kazungu nawe ibikorwa byose bigayitse muri kino gihugu twama twamwumvisemo. Hanyuma mu byo bapanga uko bagomba kubikora ntaho bitaniye n'ivyo byaraye bishitse, kuko muri ubwo bwicanyi bategura byavuga yuko ngo wagomba kwicwa ngo ari Leonce. Mu byo bategura nuko hagomba gukoreshwa imodokari zitatu, imwe yo gukurikirana uruja n'uruza rw'uwo muntu aba ari kararondekwa, n'iyindi ijamwo abamwica, n'iyindi y'abapolisi yo gucira inzira abo babakoze iryo shano kugira ngo bashake kwirengana atangorane. Niko byagenze naho hepfo muri quartier Asiatique ejo ku mugoroba. Yamara Agatongwasa ngo ntazohagarika ibikorwa vyiwe vya politike kuko kubwiwe ngo urugamba ntirurarangira. Je nibaza yuko imyaka 27 sinagiye mu rugamba afise abandinda, mugana nararugiyemo kuko nzi yuko ico mparanira ari icukuri kandi ari kuneza y'abarundi bose. Iyo Mana rero ikunda abarundi niyo yanzigamye muri ivyo bihe byose. Sinigeze noroherwa kuva mu 2013 mvuye mu kinyegero nkaja habona ivyo bamaze kugerageza ni byinshi cyane. N'ubu rero bazobandanya, mugayo baba barabandi bari kuraba ukuntu muri aya mezi asigaye imbere yuko va ku butegetsi bakagerageza kuba abantu bafise ubuntu muri bo, kugira ngo n'imiburiburi nibatwarura abantu baze bavuge ati naho byabagoye mu minsi ya nyuma bari bahindutse. Mugabo kubera nzi yuko ari ngombwa tubandanye urugamba, ubwoba naboshize inyuma yanje, imbere yanje nashize ukuri, niko nzoharanira, niko kuzondinda, niko kuzongiza. Agatongwasa akaba yaboneyeho akaryo ko gusaba abamuyoboka gutekana kugira ntibagwe mu mutego wabo yise abagizi ba nabi.